mwanya turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya tugiye kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye ntimuze gucikwa. Wavuze ko ibihe biha ibindi ntiyabeshe. Umuntu yisunze n'ibiriko biraba mu mugambwe CNDD-FDD uyu munsi akavuga ko ari intambara idasanzwe y'injana muntu ntiyoba yibeshe. Tubanze dusubiza amaso inyuma twibuke agahitiye ku ntwaro ya Petero Nkurunziza aho twabonye abari mu mbonerakure bari barahawe ububasha burengeye inzego nka zose zaba iz'ubutungane, izijeje intwaro, izijejwe umutekano, bakaba bubaha umukuru w'igihugu gusa. Twarabonye kenshi ko izo mbonerakure zakubagura abajejwe umutekano zikabaka n'ibikoresho by'akazi harimwe n'inkoho, ahandi naho rero abajejwe ubutungane ntibubahuka kwakira urubanza rurimwo imbonerakure, icibagiwe co kwari ukwinjira ibohero ku vyaha bagirizwa. Muri make bari barigize utumana duto mu gihugu bahawe impigi na sebuja wabo Nkurunziza. Mu mvyino zari ziharawe mu gihugu zaririmbwa n'izo nsoresore harimwo izatyoza General Godefroid Niyombare, zigatyoza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza, zigatyoza n'igihugu c'u Rwanda n'Ububirigi, bakaririmba ko bazofata ku nguvu abakenyezi batari muri CNDD-FDD bakabatera inda bakibaruka imbona nkubone, bagashingira intahe ko Nkurunziza azova ku butegetsi ari uko Yesu agarutse, n'ibindi biteye isoni abarundi batazokwibagira. Amakuru avuga ko mu mugambwe CNDD-FDD Nkurunziza yari yarahaye iteka n'icubahiro imbonerakure n'abagumyabanga bamuyoboka gusumba abo basangiye urugamba. Nkurunziza rero yari yarabatije izo mbonerakure n'abagumyabanga bamuyoboka cane ko ari bo igihugu cavunye kurusha abaciye ku rugamba rwa demokarasi. Tubibutse ko abo bagumyabanga n'izo mbonerakure biyita ko begukira Nkurunziza kubera ari we yabakiriye bavuye mu yindi migambwe, nyuma yaho muri CNDD-FDD habereye igihuhusi kivuye ku ikoraniro ry'ingozi ryo muri 2007 ryasenyuye inzego z'umugambwe CNDD-FDD zari zatorewe Gitega muri 2004. Nkurunziza ragaca yiha gutwara igihugu n'umugambwe abicishije muco yise inama nkuru y'inararibonye. Ivyo ngo nivyo vyoba vyaranamwicishije. Benshi muri abo Nkurunziza yabakuye muri za FNL ya Rwasa, harimo CNDD ya Nyangoma, KZFDD hamwe n'abandi. Cane cane abo muri FNL nibo Nkurunziza yaciye akoresha mu guha bene wabo basigaye muri FNL muri wa mugambi safisha. Kubwa Nkurunziza abo wenyene yinjije mu mugambwe nyuma yari rya koraniro ry'ingozi nibo yafata ko ari bo bagumya banyamugambwe bukuri, kuko abandi bari basanzwemwo yabagiriza ko bakiyoboka inzego z'umugambwe za kera harimwo Hussein Rajabu. Nico gituma benshi rero yaciye abigiza kure. Abo nyene Nkurunziza yinjije mu mugambwe nibo yaciye abuganiza amakuru ya kahise ku rugamba y'ibinyoma, kuko bo batari bazi ivy'urugamba rwa CNDD-FDD uko vyagenze. Aca bereka ko bakwiye kwiganzira umugambwe kugira abo bahasanze ntibabarushe ijunja n'ijambo, we aca akora igikorwa co kubakingira. Ico gihe niwe rero hatsimbatara ukudahana mu gihugu k'umunyamugambwe adakomakomwa naho yoba yarashesha amaraso y'umuntu. Abo bayoboke ba Nkurunziza nibo yaciye aha ibisata hafi ya vyose bizana namwo n'amafaranga menshi, kitibagiwe co no kubasabira imitahe y'amamiliyaridi mu mabanki, gutsindira amasoko azomara ikiringo kirekire, guhabwa impushya zo kwinjiza ibidandazwa bitarisha amakori n'ubundi burusho nk'ubwo. Ivyo nta murundi atabizi ko uwashaka kuronka akazi vyamusaba kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD gusa, agacazana amacacari menshi yo kuja imbere mu makarashishi, ibikorwa rusange n'ahandi hose hahurira abategetsi. Bakubonye ko ufise umwete mu gushiririza, ubwo nyene waba uronse akazi keza, mu minsi mike ukaba wabaye umutegetsi wo hejuru wicara kuri podium. Kubw'ayo makuru rero ngo abaciye ku rugamba ishavu ryaguma riniga kubona hari abariko barahabwa iteka mu mugambwe kurusha abawugwaniye. Ariko muri systeme y'abawugwanye cane cane abo muri Club de Democrate baguma bahoyahoya bagenzi babo ngo bagabanye ishavu ko hari umunsi ibintu bizohinduka bakisubiza ijambo n'iteka. Mu mugambwe bari mu ijoro rya muntu urinde. Ikibazo gikomeye bari mu ijoro rya muntu rinde. Ni nyuma y'urupfu rwa Nkurunziza abahoze bamuyoboka baciye bibatiza ko arabo mwiragi rya sogo.
bwari ubutumwa rero bashaka guha abandi ko atakizohinduka mu byo bari barahawe na Nkurunziza, haba mu bibanza, mu matungo no mu vyubahiro. Bakaba bashaka kuvuga ko ibyo bafise vyose ari byo vyarazwe na Nkurunziza, ata muntu n'umwe ashobora kubibaka. Nk'uko amakuru abivuga rero ngo mwirage rya Nkurunziza bari bibwira ko Ndayishimiye azoguma abafata nk'uko sebuja yabafata kuko yari yahawe izina rya Samuragwa. Inkuru rero batamenye nuko iryo zina rya Samuragwa ryari ryateguriwe Nyabenda Pascal, kuko ari we Nkurunziza yari yateguriye ko azomusubirira nk'umuntu atajonja afise, gutyo akazamworohera gukoresha nk'ivyo yahora akora. Izina rya Ndayishimiye Nkurunziza yari yemejwe ku nguvu kuko yari ingingo ikomeye yafashwe na systeme y'abaciye ku rugamba. Ubutumwa bwa Ndayishimiye rero ahakana ko atari Samuragwa wa Nkurunziza yashaka gukurira inkoni ku gishitsi abo mwirage rya Nkurunziza ko ivyo bahora bigira bigiye guhinduka ku ntwaro yiwe, haba mu nzego z'igihugu canke mu mugambwe. Inkuru dufise zivuga ko Ndayishimiye yaciye atangura n'ingendo yo gutuka agakotsa abategetsi bari mu nzego z'igihugu bava mu mugambwe CNDD-FDD basuma, abandi ari ibinebwe, abandi ko bicaye mu bibanza bidakwiye kuba barimwo, benshi bazira ko bari mw'iryo ragi. Ntivyatevye Ndayishimiye yaciye atanguza isekeza ryo kubafunga, usitaye no ku katsi akaba yinjijwe ibohero nubwo yamara y'akanya gato. Inkuru zivuga ko kutari ukubafunga kugira bahanirwe ivyo bononye, ahubwo kwari ukubashiramwo ubwoba kugira wa mugara bahora bavyura igihe ca Nkurunziza ntibaze basubire no kubirota. Mu mugambwe rero haciye hatangura gufatwa ingingo zo guhindagura inzego n'amategeko. Makoraniro y'umugambwe yagiye arakurikirana, abo mwiragi basubirizwa abahoze ku rugamba canke abagumyabanga ba kera. Hafatwa ingingo rero yuko indirimbo zahora zikoreshwa mu gutyoza abo bita bakiye bazihagarikwa burundu. Kuririmbo rero rwa Cyoza niyo mbare amakuru avuga ko ibihangange vyarugwanye byabwiye abo mwiragi rya Nkurunziza ko atanumwe muri bo azonganya agaciro n'itekana niyo mbare ko rero ubuzosubira kumucisha mu kanwa ko yahemutse azibonera ko. Kuva ubwo rero haba mu mugambwe canke mu bibanza bivuzwamwo indirimbo wihenze akavuza rwo ruririmbo ntamenya abamufashe iyo bavuye. Si ibyo gusa rero, za mvugo ngo shirira, kangaza, zirya zose, kumesa, gusonga ko, kwambika umuntu behahuje canke kumuca umutwe n'ibindi nk'ivyo ubu vyabaye kizara mu mugambwe. Ku ruhande rw'abarwizatunga n'abandi banyamafaranga bakora mu gisata c'ubudandaji, amakuru avuga ko leta ya Ndayishimiye ifatikanije na systeme rero y'abarugwanye baciye baha ububasha ikigo BR kugira kivyura amadosiye yose y'abadandaza boba bari barahawe impusha zo kwinjira no kwinjiza ibidandazwa mu gihugu bitarisha amakori, bace babarihisha ibirarane byose kandi icarimwe. Amakuru avuga ko abari muri systeme y'abarugwanye bamye bafise aho baza barandika abagwizatunga n'abanyamitahe bahabwa impusha canke amasoko ya Nkurunziza bidaciye mu mategeko, bakaba rero bari barindiriye iki gihe. Inkuru zivuga ko burya mu gihugu hafi ibice 90% by'ibisata by'ubutunzi vyari mu minwe y'abari mwiragi rya Nkurunziza, haba mu bisata byo kunguruza abantu, haba mu ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu, haba mu rudandazwa, haba mu vy'igitoro n'ahandi henshi. Utari mu mugambwe CNDD-FDD ntiwamara kabiri batakwagirije kuba umwanzi w'igihugu kugira bagutuze. Amakuru dufise avuga ko hoba hariho haraba no kwihora kwabo muri systeme barugwanye bihora abo biyita bumwiragi rya Nkurunziza mu kubahomvya biciye mu kubatoza amakori y'umurengera no kubafatira ingingo zibabuza guhema. Biranugwanugwa ko hoba hari n'abagwizatunga bo bamaze guhunga igihugu bakaja gukorera mu bihugu vyo mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Izo nkuru zivuga ko uwo mukenyuro wo gutoteza abagumyabanga bita abankurunziza vyatanguye bagirizwa n'abarugwanye ko bahora babagaya igihe Nkurunziza yari akiriho. Abarugwanye rero hagize ico basaba umudandaza canke umurwizatunga runaka yaca ababwira ko ivyo yari kubaha yabihaye Mutama, ubwo ni Nkurunziza. Ku mukenyuro rero wo kuvuga ko vyose babihaye Nkurunziza wigishijwe, abahawe ubwo burusho bakuramwo amafaranga menshi kugira ntihagire uwuzoza kubagora abasaba kubapfumatishwa.
icibagiwe co nuko mu mugambwe wo kwa Nkurunziza uwo munsi nta jambo bagifise, ntawurekuriwe kugira ico abaza, ntawugifata n'ingingo iyo ariyo yose kiretse ivuye ku rwego rw'igihugu. Hari amakuru ariko avuga ko hagoma hahindagurika amategeko mu mugambwe ntihagire uwumenya iyo azanana. Biranavugwa ko intonde z'abashinga amateka zishobora guhindurwa umwanya uwo ari wo wose bikozwe n'uburongozi bukuru bw'umugambwe. Uko kubura amahemero kw'abari mu mugambwe CNDD-FDD nk'abari mu itanure ry'umuriro byatumye hari abagumyabanga benshi bategura kuzotora uwundi mugambwe, abandi nabo bakaba bamaze kugabisha ko batazokwitaba amatora nk'uko bari banse kwiyandikisha. Nubwo iryo shavu n'agahinda vyabo mwiragi bibokera gushika aho bifuza ko umugambwe utsindwa kugira ngo tubube ubutumwa ku ndongozi zabo, bari bagiye ko kuva muri 2010 Nkurunziza atigeze ategura amatora meza ngo haharugwe amajwi ya nyayo, bisigura ko nabo mwiragi batoja gutora canke bagatora uwundi mugambwe. CNDD-FDD niyotsindwa kuko amajwi yawo atangwa na seni, ntuhabwa amajwi waronkeye mw'isandugu. Nta ntambara rero ibura abagwa mu mporero bivuye kuri iryo nyinyurana riri hagati ya systeme y'abarwanye nabo kwa Nkurunziza. Ingaruka mbi zahavuye zishikira n'abandi barundi bari mu yindi migambwe. Ego niko uyu munsi abatavuga rumwe na CNDD-FDD baravuga ko hari agahengwe ku bijanye n'umutekano n'agatotezo, sico kimwe nuko vyari bimeze igihe ca Nkurunziza, uretse ko ubutunzi bwaciye buhungabana bivuye kuri iyo ntambara y'ibanga iri mu mugambwe. Ariko uyu munsi utwo baronse baturya batekanye, mu gihe ku ntwaro ya Nkurunziza hari igihe wakinjika bakagutwara utabiriye. Nubwo rero akaziri katamenyerwa, hariho abashima ko vyari bikenewe ko ubwo buzima buzimvya abo bahora biyita abanyamugambwe rutura ba CNDD-FDD nabo babucamwo bakabanza bagahonja ivyo bahora abipfuriza abandi. Abarundi batari muri CNDD-FDD bahora basemerera ko ibintu vyifashe nabi mu gihugu, abo kwa Nkurunziza bagaca babiruka ko ngo n'abansi b'igihugu ko bobo bari batonye kandi bakingiwe baronka amafaranga atabavunye. Ariko kubera uyu munsi nabo bariko baravuza induru akamu karagera kure. Hasigaye kumenya ikiringo iyo systeme y'abarwanya yategekanyije ivyo bihano yashizemo mwiragi kizomara kugira ngo turabe ko abarundi muri rusange twotezurirwa, kuko ubu turasangiye ingorane. Inkuru y'ibanga rero twakuye ahantu hakomeye ivuga ko umukenyuro wo kwihora abo kwa Nkurunziza bikomwe na systeme y'abarwanya uwo burimwo kuboko kwa Hussein Rajab ikaba imwe mu mvo zatumye radasubira no kuvuga canke kuza mu gihugu kugira ntibice biboneka ko ari we ariko arihora bo mwiragi rya Nkurunziza bahora urwanko yari afitaniye na Nkurunziza kumwe k'umwana w'imbeba azira urwanko rwa nyina. Nico gituma rero biriko bikorwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye vyitwe ko bari we n'uwabo nahoshwe. Bivugwa ko benshi bariko bazira ko baryojeje izina rya Rajab mu gushimisha Nkurunziza, kuko bibwira ko hazokwamaho kugira abakengire. Kubazira Rajab rero haba mu baryango canke abo bagenanye ku rugamba avuga ko iyo mugiraniye ikibazo bipfuma bitwara igihe kirekire, ariko umunsi umwe arishura ivyo yakoze haba ku mugaragaro canke mwibanga. Abandi barundi rero bariko baragwa mu mporero ry'iyo nyinyurana muri systeme bavyise dégâts collatéraux, ariko ngo abarundi bo bandanya kwihangana, igihano cahawe abo mwiragi gisigaje umwanya muto. Ibintu rero ni gutyo bitera bimera muri CNDD-FDD, ibintu birabandanya gukomera, tubandanye no kubikurikiranira hafi kugira ngo mutazocikwa n'andi makuru aba agezweho. Reka dusimbire ku bindi biriko biravugwa. Hari inkuru Pacifique Ninahazwe yandika, ariko ku mugoroba wa buri munsi akaba asangiza abantu commentaire yakunzwe cane, ngo commentaire yakunzwe na benshi rero ku rubuga rwiwe ikaba yanditswe n'Uwitazire Ivanovic Bujumbura. Kubwo rero ngo ibintu bibandanije uko bimeze ubu, President Ndayishimiye ushobora kuba Perezida wa nyuma w'u Burundi avuye muri CNDD-FDD. Ivanovic abona ko ibikorwa byose President Ndayishimiye yifatira mu minwe bizanira umukoshi igihugu. Akaba yanditse agira ati, muri 2020 aho mboneye ko Ndayishimiye yatanzwe nk'umukandida wa CNDD-FDD, nabwiye abantu ko Ndayishimiye ari we Perezida wa nyuma wa CNDD-FDD, kandi nyuma yiwe CNDD-FDD itazosubira kuvugwa. Arabamparije kandi n'ubu ntihabura abafana bwe baza guharira.
Ndayishimiye Varisito n'umunyamukosha ateye ubwoba kuko nta kintu na kimwe ngakora ngo kigire resultat positive. Muraba utu turorero ubukene bw'amafaranga bwateye igihugu acaja hejuru ngo reka ndayahinduye ivyakurikiye nakamaramaza kandi karoro nuko igitoro kirabuze acaja hejuru ngo acifatiye mu minwe kubera ari iminwe y'imikoshi ngo none ntituzi ko iyo kigeze. Gasimbi Kinshasa ahamagaye abajene ba Kongo n'abo Rwanda ngo bakuru ubutegetsi bwa Kagame acagira ko abemerera kuzobaye ingabo zibafasha none ingabo z'igihugu zitapfuye ziriko zirera mu mashamba amaguru yazivyimbanye. Ingingo ya kane kunga Abadede bamushize ku butegetsi abatuka ibitutsi atamuvyeyi kubahuka kubituka umwana yavyaye ariko akubahuka n'abagabo nkawe atanabatunze ngo ndarenganye. Iyo ni komantere ya Ivanovic Bujumbura yakunzwe n'abantu hafi ijana mu kanya gatoya ku nkuru Pacifique Nahazwe yarahejeje kwandika ku rubuga rwe rwa Facebook. Ibi bintu Ivanovic Bujumbura avuze biri no mu bihangayikishije Perezida Ndayishimiye. Bamwe mu bihangange bya CNDD-FDD baratangwe no kugira ubwoba ko Ndayishimiye azohava bakwegera bagasenyukana nawe. Ndayishimiye arabizi rwose ko hariho na bamwe mu bamwegereye bariko bariga ingene bomukura. Ni nabo rero yagabishije kuri Twitter ku munsi w'Imana uheze aho yandika ngo bari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda nibasubiza mwero mwisaho. Abari arabizi ko ariho nabiwe bari bateguye ko habaye ingwano baca bamukura bakumvikana n'u Rwanda. Razi n'ingene abasoda biwe rero bashavujwe n'ivyabaye muri RDC ndi barushe ntabona ico ari bukore. Rero tukazobigaruka ko ku munsi w'ejo. Fyonda kuri subscribe canke s'abone ni butari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Yari mbonesha kuri Hejuru TV mudahwema gukurikira mbasabe kugira ngo ku munsi w'ejo naho tuzobane mu byo tuzobagezaho mu nkuru ziba zigezweho kandi ziba ziriko ziravugwa cane kuri za ngingo nyene tubandanya kugaruka ko. Imana bahezagire.